Kanda kuramutse nanaguha kaze wewe munywanyi wacu uba uri kurabana natwe mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza. Zangwa kaze mu makuru tugira tugaruke ko ariko aravurwa cane. Abanywanyi bacu bamaze igihe batubaza inkuru zirabana n'abantu bashika kuri batatu. Harabatubajije yuko twobashikiriza amakuru avurwa mu muryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza cane ku makuru yatanguye kuvurwa cane kuri Kuri Nkurunziza. Uyo akaba ari umuhungu wa Petero Nkurunziza. Baradusavye kandi yuko twobashikiriza inkuru zirabana na Hussein Rajab amaze igihe kitari gito atavuga ndetse atavyo ashikiriza, kandi murazi ko ari umuntu yakunda kuvuga cane kubirabana n'ubutegetsi ndetse akanavuga kuri politike y'abatwara Uburundi. Harashize igihe kitari gito rero ari mu gacerere. Abanywanyi bacu bakaba baradusavye yuko twobarondera amakuru avurwa kuri Hussein Rajab. Si we wenyene kuko hari n'abagiye baratubaza kubirabana na bamwe mu bajenerali bahunze igihugu mu nyuma y'ugwakwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ariko bikanka bagaca bahunga. Abavuzwe cane harimwo General Godefroid Niyombare, ndetse abandi bakaba baranagiye batubaza ico yoba ariko arakora, abo yoba ari. Ivyo vyose n'amakuru nagiye mwipfuza yuko twoba tuboreza kugira tuzayabashikirize uko tuzaba twayaronse. Mu makuru rero tugira tugaruke ko muri kano kanya hari ivyo twabashije kumenya, ndetse tugira tugaruke ko muri kano kanya mu nkuru turibuze kugaruka ko turaraba ibivurwa mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza cane kuri Kuri Nkurunziza. Turaza kubabwira kandi ico bacinyegeje inyuma y'agacerere ka Hussein Rajab ndetse na Godefroid Niyombare. Buri umwe ukwiwe turaza kugira amakuru tumuvuzeho nkuko twabitohoje byose. Rero muraza kubikurikira. Nizere ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndaguhaye ikaze muri ano makuru tugiye kugaruka ko. Nahaye ikaze kandi wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi namwe muri mu makungu ya kure, ndabaramukije nanabakaze muri ano makuru yacu. Rero imbere y'uko tuyatangura mw'idonido, ngira mbanze ndagusabe ko nimba utarafyonda kuri sabone wobanza ukayifyonda ko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro ukaba mu bambere bashikirwa navyo. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuyari karavurwa mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza. Inyuma y'urupfu giturumbuka rwahoze atwara Burundi Petero Nkurunziza, bamwe bakaba baragiye bavuga ibitari bike, ariko amakuru twagiye tubashikiriza akavuga yuko hari ivyo imbere y'ugupfa kwiwe Petero Nkurunziza yari yaremeranijweho na Perezida Evaristo Ndayishimiye azokorera umuryango wiwe. Bamwe banavuga ko imvo zatumye umuhisi Nkurunziza ahitamwo Evaristo Ndayishimiye abari we azomusubirira mu gutwara Burundi, ngo nuko vyavanye no ku mubano ukomeye cane bari bafitaniye, ndetse ngo kuko Nkurunziza wiwe yaranazi ko azokoresha uko avyipfuza Perezida Evaristo Ndayishimiye. Mu nyuma rero y'urupfu rwiwe haragiye havurwa ibitari bike, abantu bibaza co bacinyegeje inyuma y'urupfu. Gushikana n'ubu hari abagisaba yuko leta yoshira umuco igatangaza vy'ukuri ico caratumye umutima wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uhagarara. Tuvuye kuri ivyo, ibirabana n'ibiriko biravurwa mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza inyuma y'urupfu rwiwe, twarababwiye ko hari abagiye bakunda kuvuga yuko ngo inyuma yaho Petero Nkurunziza yitabiye Imana, vyagiye bivurwa yuko ngo Kuri Nkurunziza ashobora guhabwa ikibanza gikomeye cane ngaha mu Burundi, ndetse bikavurwa yuko ngo vyanateje impari, ngo kuko vyoba vyaratumye Denise Nkurunziza ubwiwe asaba Kuri Nkurunziza yuko atokwishira mu vya politike, ngo narijya ngo Denise
bucumi wewe abona ko Umuhungu wiwe agiye mu bijanye na politike bishobora kumugira ko ingaruka na cane ko ngo wewe azi neza ibibera muri politike nubwo atari umunyepolitike ariko arazi neza ibiberamwo kandi ngo atokwipfuriza uwiwe yuko yokwishira mu vya politike. Amakuru rero amwamwe twagiye dutoza nuko ngo hari ivyo umuhisi Petero Nkurunziza yari yarumvikanye ko na Perezida Evariste Ndayishimiye yuko azokorera umuryango wiwe, ariko ngo mu nyuma bikaboneka ko inyuma yuko wafashe ubutegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye asa nkaho yigumiye mu gacerere ntakore ivyo yasezeranye n'umuhisi Petero Nkurunziza, ndetse ngo n'umuryango wiwe wa Nkurunziza ukaba kuri ubu ngubu biri kuvugwa yuko ngo hari ibitariko biragenda neza. Amakuru rero ava mu masoko yabegereye uyu muryango akavuga yuko ngo umuhisi Petero Nkurunziza yari yarasavye Perezida Ndayishimiye yuko azokwita ku muryango wiwe kandi agakora ibishoboka vyose kugira ntibazogire ico bakena. Gusa kuri ubu amwe mu makuru dufise nuko ngo inyuma yaho Perezida Ndayishimiye yafatiye ubutegetsi hakunda kuba ibikorwa bitandukanye, ariko abava mu muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza bibonekamwo akaba ari bake, ngo ivyo vyose bikavana nuko ngo batishimiye kuba Perezida Ndayishimiye ariko arabafata uko mu gihe hari ivyo yari yaremeranijwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ngo ni igihombo rero gikomeye cane kubona Perezida Nkurunziza yarapfuye adakoze ivyo yarazi ko azokora, ngo narirya vyagiye bivurwa yuko ngo yarazi ko ariwe azotwarira Ndayishimiye, ngo none kuri ubu Ndayishimiye akaba atwaye uburyo bwiwe wewe yipfuza atagendeye kuvyo Petero Nkurunziza yari yaramubwiye. Nivyo bituma bamwe banavuga yuko imvo ziriko ziratuma Perezida Ndayishimiye afata abantu bamwe bahora ari abantu bibihangange ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye ndetse bahora bahayagizwa nawe. Babo twofata nk'akarorero harimwo wagiye akunda kuja aravurwa cane n'uwahoze ari umukuru w'inama ashinga amateka, uyo nawe akaba yaragiye akunda kuvurwa cane. Perezida Ndayishimiye yaramuvuze ndetse avuga yuko ngo ari we wenyene mu bagumyabanga atahemutse. Mwaragiye mubikurikira, akanavuga yuko ngo igihe abandi bose bariko bihakana umugambwe CNDD-FDD ari we wenyene atahemutse. Amakuru rero dufise nuko inyuma yaho yankiwe yuko ariwe atwara igihugu vy'imfata kibanza nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro, ivyo bigakogwa n'abari mu butegetsi ngo bigaragaza ko uko Petero Nkurunziza wewe yamufataga atariko bobo bamufata. Iyo ndiko ndavuga nta wundi ni Pascal Nyabenda. Pascal Nyabenda kuri ubu ngubu ivyiwe muri politike bisa nkaho biri kugenda vyibagirana. Murazi vyamushikiye inyuma yaho yankiwe kurongora vy'imfata kibanza nk'umukuru w'igihugu inyuma y'urupfu rwa Perezida Petero Nkurunziza. Ivyakurikiye nyuma y'iminsi 22 gusa umutima w'umukuru w'igihugu warahagaze giturumbuka. Pascal Nyabenda kaba yarankiwe gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga ico gihe. Kirengeye ivyo rero Pascal Nyabenda niwe mugumyabanga wenyene CNDD-FDD banse gutora mu kibanza c'umukenguruza amateka maze bihitiramwo umukandida wa CNL. Abantu rero bamwe bavuga yuko ibi byose biriko birakorwa na Evariste Ndayishimiye bitandukanye cane n'ivyo umuhisi Petero Nkurunziza wewe yipfurizaga Pascal Nyabenda, kandi wewe ngo yanamufata nk'umuntu ahambaye cane. Inyuma y'ijambo ritangaje Perezida Nkurunziza yavuze ku munsi wo kurangiza imyamamazo ya CNDD-FDD kuwa 16 Rusama umwaka w'2020, aho uwo yariko haramamaza yari Evariste Ndayishimiye, ariko mu ijambo ryiwe Perezida Nkurunziza akaba yarafasha akanya katari gato aramamaza Pascal Nyabenda.
ico gihe rero Nyabenda yafatwa na bamwe nk'umukeba wa Ndayishimiye. Kuri ngubu rero Pascal Nyabenda ivyiwe bisa nkaho biriko birahera cane kuko atavurwa, ndetse ngo n'ikibanza yahawe bamwe bakabona yuko ngo kidakwiye mu bivanye n'ukungene Perezida Nkurunziza wewe yamufataga. Kuri ubu rero biraboneka ko ibintu bisa nkaho biriko birunyuka hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Pascal Nyabenda n'abandi bagumyabanga bahoze ari bikomerezwa, ari abantu bandakogwa ko ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Kuri ubu biraboneka ko Perezida Ndayishimiye wewe ivyo Nkurunziza yashigikira hari ivyo Ndayishimiye wadashigikiye, kandi bikaboneka ko ariko arahindura ibitari bike. Tuvuye rero ku vyo Nkurunziza yari yaremeranijwe na Perezida Ndayishimiye kazokorera umuryango wiwe, tubandanya gutohoza kugira tumenye vy'ukuri ivyo bivurwa yuko ngo hari ivyo yari yaremeye kuzokorera umuryango wiwe watokoze. Reka tunababwire kubirabana n'uwatubajije kuri Hussein Rajab nawe murazi ko ari umugumyabanga akomeye cyane, ari n'umwe mu batanguje umuhari igihe wari ukiri umuhari gwanira mu ishamba, umuhari CNDD-FDD, mu nyuma akaza kuba umugambwe. Hussein Rajab arabitse amabanga atari make y'umugambwe. Vyaranagiye bikunda kuvurwa yuko ngo ashobora kugaruka mu gihugu ngo narirya Perezida Ndayishimiye wewe afitaniye umubano mwiza na Hussein Rajab ngo batarabanaga ryiza ari umuhisi Nkurunziza. Gusa turacarindiriye yuko ivyo bivurwa koko vyoba ukuri Hussein Rajab akagaruka mu gihugu, ariko agacerere kiwe kuba tacu ariko aravurwa bamwe babisigura nkaho Hussein Rajab yoba yarabonye ko ivyo ariko arakora vyose bitoroshe yuko yogaruka mu gihugu ndetse agasubira agahabwa ikibanza akwiriye mu mugambwe CNDD-FDD, ngo bivanye na bamwe mu bihangange biri muri uyo mugambwe bitamuraba ryiza kandi ngo batarabana ryiza. Bikavurwa yuko ngo inyuma y'igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, Hussein Rajab yaciye abona ko ibintu bitacoroshe, ngo kuko birazwi neza yuko ngo Reveriyano Ndikuriyo na Hussein Rajab ari ibintu bitokoroha yuko bashobora kuganira, canke se ngo vyoshoboka ko Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe Hussein Rajab yogaruka ndetse akaba yogira n'ikibanza gikomeye muri uyo mugambwe. Biravurwa yuko rero ngo ako gacerere ka Hussein Rajab bivana nuko ngo biboneka ko bitamworohera kugira ijambo asubirana igihe Reveriyano Ndikuriyo nawe azwi cane nk'umuntu atarya umunwa kandi nk'umuntu adasanzwe, azwi mu bikorwa bitandukanye. Murazwi vyagiye bimuvugwa ko kwirabana n'urupfu rwa kaburimbo yatanze miliyoni 5 ngo bazomuzanira umutwe w'ivyo byose vyagiye bikunda kuvurwa, ariko bikavurwa yuko ngo Hussein Rajab wagacerere kiwe bivana nuko yabonye ko bitacoroshe, kandi ngo yarihebuye cane kukuba harabayeho kugenwa kwa Reveriyano Ndikuriyo ngarongora umugambwe CNDD-FDD. Mu birabana n'abahatswe gutembagaza ubutegetsi, mu vyo twabashije kumenya tubajije abihweza vya politike, abihweza ivy'u Burundi, hari ivyo twabashije kumenya imvu zituma abahatswe gutembagaza ubutegetsi batakivurwa cane, ndetse n'inguvu zabo bisa nkaho zigenda zigabanuka, ngo bivana nuko bamaze kubona ko igihugu aho kigeze bitoroshe gucanishamwo abarundi, bitoroshe yuko bokora gutembagaza ubutegetsi nk'uko bamye bavyifuza, ndetse bitoroshe no kugira ico bakoze co teza umutekano muce mu gihugu, nkuko vyagiye bivurwa yuko ngo hari n'abagize hanze bagakora imihari yitwaje ibirwanisho. Ivyo byose rero biravurwa yuko ngo bamwe batanguye kurondera inyungu zabo, bikanavurwa yuko ngo hari abantu bamwe n'abandi bavurwa yuko ngo batanguye kwibonera amahera mu bihugu barimwo,
bagaca baheba ivya politike ngo kuko babona yuko ngo ivya politike ataho vyobashikana ndetse ngo nivyo gucanishamwo abenegihugu ndetse no kugaruka kubirabana n'ubutegetsi buriho bitoroshe cane. Ivyo byose rero bikavuga yuko ngo hari ico catumye bamwe muri abo ngabo bitaborohera kugira basubirane ijambo canke se ngo basubire kubandanya umugambi wabo bari bafise mu mwaka wa 2015. Ngivyo rero bimwe mu vyo twabashije gutohoza. Nakwibutse ko ibi byose tubashikiriza n'amakuru tuba twagiye dutororokanya ijya nino, tukabaza begereye abo tuba turiko turarondera ko amakuru, tukaganira n'abafise ivyo bazi kuri politike y'igihugu. Ayo makuru rero iyo badushikirije natwebwe tuyabashikiriza uko nyene. Amakuru rero yose aba ariko aravugwa na canke bwipfuza ko hari ikindi womenya, turagukorera amatohoza tukabigushikiriza. Nkaba nkingurutse rero kuri wewe ubana natwe n'amakuru tubandanya kubatohereza mukazoyamenya mu nkuru zacu zitaha. Amashasha yo badushikiye yose tukayabashikiriza. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese.